wiwe simnanionea awashe dada ko kaba ingo ndakwereke Download. Janti kari kurangengera uri kuranguza Janti usemi ibyo masiyara Janti niba ngo ibintu by'uburofa bobo fatira Janti Imureke ivyo bintu mviriza skia subira mukubite naye skia hakuna subira hapa ni ndamwereke ko nafyina le fans man abantu munakoresha bigana abantu bibidaje hakuna vya kupigana hapa ni kumvikana kubera navyo kugutangura wewe Janti urangu bisanzwe Murashigikira hamwe bwati nkora ibiganiro ntirebe na comments zanyu ndazira bacane ndabakunda. So guys no musi turi kumwe na Janti nawo nyikena cyambere cyaheze tumenye nabi je ntanzigo iyo ushwanye turashwana uje vibe turagira vibe uje fresh turagira ibintu by'ama freshere. So guys no musi bwati rekanda imbere guhuza umukaka wa Janti na mtama wacu Banderasi rekamanze ndabahuza igishikina ngisaza bayage ndabe ikibavamo muri bose babiri uko yavuga ivyo undi akavuga ivyiwe reka twende tubumbirizeka ndabahaye kaze imeza mikrofone ya Inshi Media wasalimu wafanzi wako na wasalimie murakoze cyane nanjye ndabaramukije cyane mwagize fresh kuba mwatwitavye rabizi ko turabarondera turabasaba ko mudufasha ibintu bimwe bivanye n'ukuntu byari bimaze iminsi biriko biragenda mukaba mwabikoze nk'uko byari bikenewe murakoze okay na urakoze so Janti mbona kama vile umesilika dada Janti rego no msiwe washatse ungire vibe je bani ruko yabwiye amatejo yushwani turashwana ariko je fresh tomera fresh ubu naho ushakiki lo wako huyu unamshaka muya lo sister wako huyu ngira rumazi bisitamwana ngira na home kuko vibe no msi yarafisi yaritesa nari mazi iminsi namubona kabisa kubera sinzi ibintu bimaze iminsi bihara ibintu amaze iminsi akora si ibintu bimeze neza nawe arabizi ndibaza kabizi si fresh urekura byumva none ndabajije bagamba bamfunge mugomba mungirene rasi kugupfunga navyo birashobora no gushika bigakunda kubera ibintu uri kurakora si fresh ntibibaho kwanza ubwo ivyo rero wemeye uzana n'amakamera yose muravugana nanasibye mvugana ujere kunyanikiriza ngaha oya reka nta mihari irimo ibintu byatuzanye ni ibintu bigaragara kamera umaze iminsi uziriko urikora harira Janti ko byari imbere ya kamera umunsi wa mutama Banderasi n'amatira rangi ushirako urikora bihaka amatira kandi nasonda dawukubita we miye siyo bloko uranzi bafanzi ariko nivya pose none si bintu byaje imbere ya kamera je burya urana kwerekeje n'umuntu nitonda niyasubira kumambana yaguma nyinja mu buzima nguyu azabona ico nzomukora nzomukubita amasigara yicu zajya namwirekeye kwera ntashatse ibintu vy'induru yanyireke je si muri ibintu vy'induru ariko gire bobo azibye kamera gatoya tuje kuri tereka je turabakora twese dusoba dusutamye ntaco wonkanga tugire nte kandi journalist ariko nta indero ndatindero blo gire dusubire unasikia sister wako ni mkosadabu moja bala ni hatari kweli ibintu bimaze kugera kure cyane kabisa mustari aririmba janja explore ariko wewe urigira ikintu nyene cy'ikivwayo na sorry sister Messi ndagusabye imbabarire nyimba nukuri kubana je ndahaguruka nigire ndabatane nuwo mu invite wa ufise asha ndaba kabisa uri kaka yako none nyibari n'umusaza abatko yitwanje none ukeneye ngirene aguhanure reka ivyo bintu ampanura yabonye ku makamera hose ko rakeneye je kumanurira imbere y'abashaka guhanure hehe none byose niwe shidimira kamera wewe nantuze na nice jenze bakubita ni murindira au natanga nguvu ubuzima bw'umuntu bunaho lakini bro umuryango wanje use mutereke ngaha umuryango uzokora nakugira uzimira kamera baguhanure wewe kanje nje nice dela sasa nsobazana lakini bro sumwasha tamakofi hakuna haja kumwasha makofi kubera kuhanura kumvisha umuntu sima kumukubiti Kausa navyo nyene birashobora gukunda kubera ibintu amazi y'urofa sana. Bantu umwatse nk'amakofa. Rero umwibonye neza
mugaba muzere mu nkubitire n'ahantu nibere n'ahantu nimara imisi nitoweshereje rero mugaba mu nkubiti bakira basi tugigire pose ko numvise amakuru yuko ngo banguje parcelle wanyu ajya mu maheruka gumwe mu bahungu iyo ngeso mba rinzi cyangwa ni bituye hehe kwanza wewe nakunda menambia reka nawe manze ndamubaza burya bavuga ati kijama cica kazi kandi bakanavuga ati naho bari musaza wawe uragira n'ibintu ushikaho kuvuga none ivyo navyo kubera iki ibintu by'umuryango ugenda kubizana ngaha si kubizana ngaha none nk'ubu ikintu ububwiye ubu ego nukuri oya si kubizana ngaha none nk'ubu nanje ambajije kambwira ati amahera amazi imisi abona office akacambaza ati akazi ukora kari he urumva no ndamwishura gute kandi amahera uyakoresha mu bintu atangiso nziza camvugisha ukuri none amahera jewe ubona nkunda kuba mfise sayo narondera amaboko yanje akazi ukora je nakonze akazi nkora ntakuzi bisigura yuko ubwo umubona ngenda agaruka ukabutazi yuko je nakazi nkora imba rero imba ivyo warukeneye ko umenya ntabwo kwe no kubimenya kubera aha ntabwo ari muhira uzo kwitonde neza umunsi uzo buri muhira nanje ari hondi hamumbaza ivyo ukeneye kumbaza aha kuri kamera ikora kanyaro ikora kanyaro tena sana ikora kanyaro tena sana kandi sibizi kanu muwashi ndo hivyo ndo hivyo na brage wallahi kubera umaze imisi ugira uburofa ibintu bitabaho sana reka basi ndababwira ikintu je sinabahoje kugira ngo mushwane nabaje kugira bose mushire hamwe mugira umutima wewe ikintu catumye umbwiye ati nice atakamena imbere yamushikanje washatse iki nta n'impamvu yo kuvuga ngo twamuzanye imbere y'amakamera ngo ni ibintu ngo ntibitabaho asanzwe yarabimenyereye kwanza nabikoze kubera nawe ari byo asanzwe akora yumva ni ibintu byamumenyereye abimenyereye umva ikintu cyanzanye nyamukuru urakizi narakubwiye ati mpuzana uwo muntu mbwira yuko ari watuma basi umushyira imbere ya kamera umumpera amakofi adahaye umushikawe yamuhe janti yo janti akinipiga bro unajua umuze udesita kwa undine ni pepo akinyamba giye kuzana ndakumora ayerasaze bazi yankore bafasi mwabibonye ikano yankore ni kumtia kamba kubita nibaze kunyandika janti takupiga kataburete bibi bimunaniyuwa mimi niko journaliste pumbavu janti ndakujeho ndakukuta kataburete hey nice wowe sasa munyinjirira ubu ngoma ndakwereke ko nashaka gufyina walking wa ndabivude mibu sinagabu journalist ukinipiga na kupiga okay nyamba rero uso buhagaze yinkubita ndakwereka rero ndavuga ati rero ubujya wawe ndakosada rikagira ibintu bitaba hasi fresh mugwashe kwa nabona iyo bitaba uri kamera amazi ni wari kuramara ibintu uri kuragira ubona ibintu uri kuragira ni ndashaka kubizana ngaha we ni wabitanguye ni wabizanye ahubwo we ni uri kurasa wawe gute agena mesha yiwanje hari nimunjaranye mwese genda bacananye ngasi genda bapofoye mwese ndagayana wa mutipe sumuni wa shode mwa na wallahi ni kumukubita kubera ari karagora na vyatari no simnanionea awashe dada ko kaba ingo ndakwereke Dolo Janti kari kuranengera uri kuranguza Janti usema ibyo masiyara Janti nibaze ngo ni ibintu by'uburofa bobo fatira Janti imurekiza ibintu biritsa skia subira mukubite nice skia hakuna subira hapa ni ndamwereke kuna fishini le fans man abantu munakoresha igana abantu bibidaje hakuna vya kupigana hapa ni kumvikana kubera navyo kugutangura wewe Janti urangu bisanzwe kwambia unaona wewe ndakwirekeye oya none ko wiyemera kugumugenda ko wiyemera binuze mu makamera ndakwereka none uba kuzana mu makamera gute ufite ubwenge ukahaza babo gira utinye kamera gusa we inyuma ya kamera ndakabona bro byiho simuni washura kusadabu Muira ahubwo gumye cyane uburofa ni kugukubita na bragi nawe mbere ngukwa nice ugimere ngukwa nice baba gira utimye kamera ndashamura mfye yani we udaza kunyamba yaraguhaye imiti abona washa uramu bisingono ubunyere mimi aho uranije wa garobo unzira wese nagabu journaliste mbere kamera iyi nkona ngo bise we
njo kwanza Nitware rero. Ari mundekure ye. Dekura ubunyome. Hakuna cha kupigana hapo, umviriza navyo kugwana ngaha, ubwo ikintu gikenewe ni kumenya yuko ibintu byanje ngaha abihera. Izo pesa zako izo zitayishaga, ayo mahera zohera sisa turiya babazinya kamera ibi biraherera inyuma kamera. Nzone nawe bobo posting ibyo ruzochuma. None nivyo atabiposti azabipostinga babazinya kamera. Urusabye kuva mumara amazi. Ndacamukunda nivyo. Ndumiwe.